Buri muntu wese abaha kw'isi akeneye ubuzima bwiza, na jewe ndiko ndakubwira ibi ndakeneye kubaho ubuzima bwiza. Nukubera iki? Ni ikintu ciza kandi gifise agaciro, ndetse gituma isi irushaho kuryoha no kuruta uko yari imeze. Ndakubwiza ukuri, iyaba udakeneye gutera imbere canke ngo ube mwiza kuruta abandi, ndabizi ntabwo wokora cane, nta na bishasha vyobaho aha kw'isi, kubera ibyo wipfuza. Kumva dushaka kubaho neza no kuruta abandi, ni nayo mpamvu dukora cane kugira ngo tubarute. Isi niko iri, niko iteye, nta nico wobihinduraho. Nta na rimwe ibintu bizogenda mu buryo ubishakamo, canke ngo nimba ubabaye isi yose bace bababara. Oya, ugomba kwiyumvisha ko mu gihe wapfishije hazoba hari abandi bariko bararirimba, abandi bazoba bariko barashingira, abandi bazoba bariko bigina umwana wabo yavutse mu muryango wabo. Mu gihe wowe ugira wicwe n'inzara, hari abandi bariko barasesa ibyo kurya. Mu gihe wowe wumva utameze neza, abandi baba bameze neza. Mu gihe wowe wumva ubuze amahera yo kwishurira umwana wawe arwaye, hari abandi bariko barayasesa babagurira ibidakenewe. Niko isi imeze, kandi nako isi iteye, niko bimeze. Ivyo uvyiyumvishe. Ntuzigere na rimwe wibesha, wumve neza ko nimba wowe ufise ibibazo isi yose ica ibabara kubera wowe ubabaye. Ntabwo ari uko bimeze. Tugomba kunezererwa naho ibintu vyoba bitameze neza, kuko aha kw'isi nta kwitayeho. Ibintu bigomba kugenda uko vyari bikwiye kugenda, wowe ukavyakira, ukabaho ubuzima. Murakaza neza kuri Juif RG. Kaze mu muryango musha. Kora subscribe kugira ngo tujane duhore dusangira ibiganiro, tubeho twiga. Ngibi ibintu bimwe ngiye kukubwira utegerezwa kwakira uko biri kose, ataco wobihinduraho. Bizotuma ubaho wishimye niba vyakira. Ndavuga bimwe muri vyinshi, ariko uyu munsi ngiye kukubwira bimwe muri ivyo vyinshi. Ikintu ca mbere, ugomba kwakira ugashira mu mutwe yuko ata muntu aba uw'ingirakamaro kuri bose. Ibi kugira ubitahure, uzorabe niwatsitara mu nzira ukagwa hasi, hari abagutwenga, hari n'abandi bazoza bakagufata ukuboko bakagukura hasi. Ico kintu kikwereka ko ntabwo uri ingirakamaro kuri bose. Ivyakubako vyose, uko vyaba bimeze kose, uko waba uri kose, nturi ingirakamaro kuri bose. Gishire mu mutwe ukimenyeye. Ugomba kumenya yuko uri umwe mu bantu benshi baba kw'isi. Ugomba kubaho neza, ariko ukamenya ko kubaho kwawe no kutabaho kwawe ataco bivuze, nta nico bizohindura kw'isi. Waba udahari canke uhari, abantu bashobora kubaho mbere udahari bakabaho neza kurusha uko wari uhari. Ivyo ukwiye kubimenya ukabishira mu mutwe, ukiyakira. Ntuzibeshe na rimwe uvuge ngo ntahari ngo ntibazobaho. Niwashaka kubiraba, uzorabe uwo wari ufise canke umugenzi yahora muri sosiyete yarabayemo, yagiye atakihari, urabe ko batabandanije kubaho. Iyo upfuye baja kuguhamba bakarira imisi 3, ariko umunsi wa 4 basubira mu mirimo nk'uko bisanzwe, ubuzima bugakomeza. Ico kintu ukimenye, ukizirikane. Ica kabiri, ntabwo buri muntu wese azogukunda. Ntabwo buri muntu wese ategerezwa kugukunda canke ategetswe kugukunda. Kugukunda ni amahitamo yanje, ni ubushake bwanje, ariko ntabwo ari itegeko. Akarorero ka hafi, uzohore wibuka wa mukobwa mukiciga muri segonderi, buri muhungu wese yakunda, ukabona nyene buri muhungu wese yumva yoba uwiwe, akabona abahungu bose bamusariye. Ko vyarangiye amashuri agahera, niko vyabandanije. Ageze hanze asohotse ishure, niko vyabandanije. Oya, ahubwo yabaye umuntu asanzwe nk'abandi. Abandi bamwiruka inyuma babonye hari ibindi canke hari abandi bamurenze uwo muntu. Bivuze ko rero uzobona yuko umuntu arenze canke ikintu kirenze mu gihe kiri hafi y'amaso yawe. Niba hava canke niba waja kure y'ico kintu, uzobona yuko hari abandi barenze uwo muntu canke ikindi kintu kirenze ico kintu, kandi ubuzima buzokomeza. Rero ntuze wiyumvishe yuko uri agahambaye, kuko niwagenda canke nibagusiga, abandi bazoza canke nabo bazobona abandi. Ivyo bibaho bizi, kandi uzobaho wishimye. Ugomba kwiyumvisha ugatahura ko atari buri muntu wese azobona agaciro kawe, canke buri muntu wese azoguha agaciro ubona ko ukwiriye. Oya, ntabwo ari uko isi siko ikora. Agaciro kawe kazobona n'ushaka kukabona. Bivuze ko rero nta mpamvu yo kwirirwa uri stressa ngo kubera iki naka atankunze, canke kwibaza kuki uriya andaba nabi canke amvuga nabi. Mu burenganzira bwiwe kugufata uko babishaka, ni uburenganzira bwiwe. Ahubwo kizoba gisigaye, uzovyakira gute? Ivyo nivyo ufise vy'ingirakamaro, kumenya uko uzokwitwara.
apana kwigwa uri stressa wiyumvisha ngo kubera iki ngo yavuze nabi, ngo kubera iki ngo atankunda, ngo kubera iki bimeze kuriya, ngo kubera iki ndakuriye. Aho kugira ute umwanya, baho ubuzima bwawe, ubeho wewe ubwawe kandi ube mwiza ku giti cyawe. Ibisigaye urabirekera Imana, kuko Imana niyo yaturemye, niyo izi abantu bayo ingene bameze. Ugomba kumva neza ndetse ukakira kugira ugire ubuzima bwiza, uzomenye ko ibikubaho byose atari byose ufise ko ubushobozi, ariko uze wibuke ko 60% y'ibikubaho wifise ko uruhara. Ni wowe guhitamwo uko ushaka abantu ko bakubona, ni wowe guhitamwo ibyo abantu bashaka kumenya kuri wewe. Kandi ukwiye kumenya yuko niyo wigira itapi abandi bazoguhonyorako, ariko niba agaciro abandi bazokaguha. Nta numwe adashaka gukundwa, nta numwe adashaka kwemerwa, nta numwe adashaka kumenyekana, nta numwe adashaka kuba umustar, nta numwe adashaka kubaho neza. Nanje nkubwira ivyo ndabishaka, ariko imbere yuko wipfuza kuba ivyo ushaka kuba, uzobanze umenye ukuri, uzobanze wakira ibi, kugira ngo ikizoba ico cyose mu nzira yawe uze umenye yuko gishobora kuba kandi ataco wobihinduraho, kandi uzobaho wishimye n'ibitagenda nk'uko wabipanze, ariko ubimenye. Hari n'ibindi byinshi bihari bivanye naho uherereye cyangwa bivanye n'ubuzima ubayemo. Jewe mvuze bike muri byinshi. Mwakoze kubana nanje mu kiganiro. Jewe mwumva ni Juif RG. Mwakoze kumviriza. Nimba ugeze kwaya majambo ya nyuma, uri umuntu w'agaciro. Bana natwe tubandanye twiga, twese turi ku ishure kandi iyi si ni ishure. Ciao, Juif RG.